Ku mazina nitwa Mbonimpa Ezéchiel, ndi umukuru wa societe Haguruke Dukore Karera. Umugambi wanje ni umugambi wo kurima inanasi no kuzidandaza. Dukorana n'abanywanyi 75. Nije natanguje uwo mugambi nkiri umwana muto kuko nagiye guheza amashuri ya primaire mfise umurima ungana ni hegitari imwe. Naciye mpeza amashure yisumbuye ngeze ku murima ugera ku hegitari 15. Aho nije nikorera nta na hamwe naribwo fadikizwa canke ngo ndonke ingurane. Payeje imaze kumfadikiza naciye ntera ihegitari 35 cankwiza ihegitari 50. Akabirya kari mu mugambi wanje nuko uwo mugambi arije nawuzanye mu karere mvukamwo kandi nkawagura kugeza ku hegitari 50. Kandi uwo mugambi wanje ukaba uriko urijukirwa n'abandi beshi babirabi wanje kandi ukaba uriko urababeshaho neza. Akandi kabiri umugambi wanje kuva ntanguye kwimbura ndamaze kubona amafaranga agera ku miliyoni 20. Nkaba maze gukuramwo salo de coiffure irimwo abakozi 3 guza amafaranga 100 ariko jewe ndabaguza amafaranga 50 canke musi yayo kugira ngo tuzamurane. Kubijanye n'imisho n'imigenzo igitegwa canje gifise akanovera kadasanzwe kuko mbona neza yuko mu misi mike cyane kigira kibe cya 3 havuye igitegwa cikawa n'icayi kuko ndabona ko shora kugishikana ku isoko mpuzamakungu kazana amafaranga y'agaciro. Kubijanye na politike ndashima cyane ukuntu tuko dukorana n'intwaro guhera kuri nyumba 10 kugeza kuri buramatari umugambi warawuzi kuko narabamenyesheje kandi barawunezerewe. Kubijanye na ekonomi nashaka kubabwira ko umugambi wanje ari umugambi uzana amafaranga kuko maze gutera imivyaro ishika ibihumbi 70 nkaba nk'ubu hamaze kwama imivyaro ibihumbi 30 haba maze kubona miliyoni 20 maze kwimbura. Ndabona ko mu myaka iza nzoba nshoboye kwinjiza miliyoni 60. Aho nta nkeka irimo ndabona ko leta nzoba nshoboye kuyinjiriza imiliyoni nka 3 zitagisi. Rero ndabona neza yuko igihe nzoba maze gushinga ihinguriro guko niyo mbona kazoza yanje. Sinifuza ko horenga imiliyoni, sinifuza ko horenga imyaka 5 ntarashinga ihinguriro kuko amafaranga ariko aza ku muvuduko nshima. Nzoba nshoboye guhereza ugwaruka rurenga 500 akazi bazoba bakora mu ihinguro iwanje. Kandi ndashima neza cyane gose uwo mugambi wanje ko ushobora kuzanira amafaranga y'agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kuko ninamara gushora inanasi yanje mu isoko mpuzamakungu nta nkeka igihugu cy'u Burundi kizazoshobora kundonkerako amafaranga y'agaciro. Murakoze.